Mwiriwe neza kaze mu makuru atekanye ku ikirere kizoba kimeze kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya gatandatu ruheshi mwaka wa 2025 mu gitondo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike mu ntara zose z'igihugu cacu. Ahazoba hakanye kurusha handi ni mu ntara za Ngozi, Muramvya, Gitega, Mwaro na Bururi aho ibipimo bizoba biri ku dogere Celsius 13. Ku muhingamo hitezwe ikirere kirimo izuba n'ibicu bike hose mu gihugu cacu. Ahazorangwa ubushuhe kurusha handi ni mu ntara ya Cibitoke aho ibipimo bizoba biri ku dogere Celsius 30. Ejo mu gitondo izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12:3 rirenge igihe cy'isaha 11:59 zo ku mugoroba. Amakuru atekanye ikirere agarukiye ngaha mu yateguwe n'ikigo Ijebu nayo Nadia Ndayizenje nayabashikirije mwakoze kuyakurikira.